n'abagabo muriko muranyumva niwitege inyamunyamu mu bihumbi bitanu mushake kandi n'itomate utibagiye n'amakara hariho n'abandi bagutegeka kuzikaranga n'amahoki muri senkimire ntibishoboka. Umugore wawe ukamuzanira pasteke ya 2 mugabo mudebu mwari kumwe yari mu kega cyo bitaro cy'abaveni ubwo n'ubwenge nagenda kutangarize uvyumve je misi yo savamidi mba ndumugabo ariko après midi je mba n'umugore kandi mba nitwa Esperance kandi ni nguko umpamagaye ngo wesupe sinitaba umva ni mpaka tuvuge Esperance ni wumva werewe awe tuzobana turagowe bana moya nta kintu kimwe kizokugora nukuri ushaka kusohoka bien washize ko neza washauri nakwambia mdomo wa kunata mdomo wa kunata ule unanatisha maana yake akileta tu mdomo wake hivi ndio unavaa ko ni supaguru mokanda sibintu nukuri kwima mama nkemvita abadada sito badada batararonka abagabo bo bankunda bazoje kuri television bakurikirane Kiyago TV ndabasabye abadada bose abagore bahukanye abagore bapfakaye munkurikirane kuri Kiyago TV tous les jours habe kindi kintu agenda kubwira aba papa bafite amafaranga bankurikirane gose yego bafite amafaranga badukurikirane twawe neza hanyuma banadutereresha dutera imbere sivyo no kandi bagiye gute bazaduterera kuvuga ufashe paracetamol imwe ugayitera mu kanwa atoco kurikiza ko kinine ati kinine cyitira sunika paracetamol ati ninde munda ba. Hello, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana uherereye uri kuraraba Ikiyago Travels TV. Jewe nini na Merveille nkuko musanzwe mubizi, hani meze neza cyane. Nyimba utari abone wiyaboneshe. Hama nyimba uwahejeje kugira sabone ucukirika nga kugakengeri kuzoza urabona ibiganiro byose biza biraca ku Kiyago Travels TV. Je rero ndi mu kiganiro. Mise wake up musanzwe mukizi yuko nama nafise umuntu tuba turi kumwe nama natumiye. Entre temps, niba hari umuntu ari hamande yawe umundamukirize mubaze uko amerewe kugira ibintu byose bigende neza. Jewe rero ndi kumwe n'umuntu. Entre temps sindamuvuga kuko bamuvuga ntwava muri ico mvuga. Ndakora mukije cyane. Murakoze cyane. Yego uvuze ngo ndamukije takoko mpaye n'undamukije. Ndakora mukije cyane. Ani undamukije gose. Ndamahoro rero. Meze neza. Bo jewe ivyo numvise ejo nivyo nabonye ejo biratandukanye n'ivyo uno munsi uno munsi numva ejo wumvise bike ejo mu nda nahise y'abashitsi baguma bidoga hariho nk'umugabo araho naguma navugira ngo gasubira ngo ariko ndamubwira nti ivyo bintu uzanye ni strategy shasha uri kurazana nimba ufise ikibazo tomo uvuge mu gatondo rero azinze arambwira ati bugejo nari nkeneye agasoda ni soda ukeneye ngo yego ndayimuhereza umva atangorana meze neza meze bien hama ikigira kabiri ndanezereje cyane gose no kuba twambaye ipantaro zisa byanejeje cyane gose gusa nahaswe no kuza nambaye ishati naryo ryera rero wo twazananye yambwiye ati ntiwambara ishati ryera atikira mu mabisi umva ngo mu mabisi bya bintu byo gusunikana acamira ngo uza gushika ngo yacafuye ati vuza verezo ngenda yisiga iyo menya ko bisi zabonetse ariko za nambaye ishati ryera uko bisi ryera kwa vraiment kandi n'amameshe nayo nenda yafise nayasize ndayabona yego bakunzi w'Ikiyago Travels TV nuno yavite wanje fino munsi tukaba mumvise mwije bamumenye musanzwe mumuzi cyane ariko reka ndamusabe yidondore kubatakuzi bo je nibaza yuko abantu benshi ntibanzi oya baranyumva baranyumva ariko ntibanzi kuko naje ndakubona no mu nawe umbonye no munsi mugabo duhanye wacuva ngo uranzi
oya sinakumenya duhuye oya nk'ubu umuntu umuhwanya bavuga ngo gusaba unyumvise mu nakumvise mu icuno cyangwa kumenya neza cyane kubisanzwe rero jewe nitwa Chibango Okolomboka Chimpunga. Pardon? Jewe nitwa Chibango. Chibango kisigura iki? Chibango ayo namazina yo muri Kongo ni ibintu byo muri Kongo ndaza kubigusigurira banza wumva izina ryose rihe suko utaweza mukama ibintu yo urumva rero jewe nitwa Chibango Okolomboka Chimpunga Kambembe Kambuzi Kambelembele Olingankoyo Lubakasi Lubambila Yusufu Sadumu Jiblile Banzubaze Machanse Maréchal toujours x10 alias Mukulukulu toujours x10 kuko nyene niko ntahuye nuko kwimana nukuvuga ko uza gufata ibyo byose navuze ugacugira x10 Ninshuro 10 kugira ngo ubisubiremo bijya byose niho ucuntahura neza cyane ni Chibango Kolomboka Chimpunga Kambembe Kambuzi Kambelembele Olingankoyo Rubakasi Rubambila Yusufu Salumu Jiblile Banzubaze Machanse Maréchal toujours x10 alias Mukulukulu mukama ayo niyo mazina yiwanje rero duhanye kwamamagara Kambuzi nditaba hamagaye Kambembe nzita kuko namazina yiwanje haro nahawe na sokuru nayo nahawe na papa ari we mutama kandi aracyariho mani muhezagire cyane gose ni mutama guca byibushe reka mubonye wewe yaza ngo woso kumvugisha reka afise itama rimwe uravyumva ngo ni ya myembe imi ya peje kare ariko natambuka rero ahajyohe amafyiri rero amafyiri agaca yunama akunama agaca yunama ariko araba ko imodoka ari ziko zirarengana mu maje bwe nk'ibarabara wabibonye niwe mutamaga si jewe oya nawe biri good jewe ndigiye ngira ngiye nkubonye ngoma gutraversa ibarabara shaka kuja bukibarabara nejo ubuntu ugomba gukatira iburyo ukuvuga twate ushitse kwibarabara kinyota kugira ntiwa kugonge nukugira none niba bakubona baca babibona kongera nkatire mu buryo ibubamfu baca babibona ngomba gutraversa ibarabara nangira njabuke ucana maremare watsa maremare bari hide baca bakubisa ingorane rero abantu bafise rero ituma abantu benshi kumva kugira bagize amasanganya ntibaze amategeko yibarabara ugasanga nk'umuntu w'umugabo agiye mwibarabara hagatagazeho uravyumva agiye mwibarabara nukuvuga igiye nkumwibarabara umva uri mwibarabara ugaca uhagararaho mwibarabara uhagazeho ugahagarara kujya kw'ikizino bandi kizino ukuntu kimeze ugira ingorane uhagaze mwibarabara kugira abashoferi bose bagabanye alire baba bariko umuvuduko ushitse hagati mwibarabara umushoferi wese baze kwa motari bazava batuma kutona bazaje ngo amaze kubona uyo muntu acapunguza bukibuke agaca nawe abakantu akashaka kubaza ivyari ivyo mugabo ugiye ugahagara mibarara ngo uyo muhimbiri ngo atonga va mwibarabara uravye nabe ugiye kugira ivyo bintu byawe ariko ugiye mwibarabara uca bibaza ko uwasaze abana ahubwo bose bashaka kumenya ivyari ivyo bavyumva ni nka kujyanye yo mwebwe mwibarabara igituma kenshi muramuteba nk'ubunye rutasha guhana we duhane mwibarabara ukazona urandamukije ngo amahoro mukurukuru ngo ni sawa ngo urakomeye ni bibi ari n'amakosa kandi ibyo bizogutuma utaja mwijuru nogira gute umva wagize gutya umva ntungeneye rero abiyo ndiko ndaraba
urabona iyo nirabi sindagukeneye nuko kuko kumengo ni ikintu mpevye uraza nkabanza ngakora gutya uravyumva hamuje tibita sawa uravyumva tugashitana tugasubira tuvuye hesho ureko urabikurikirana hanyuma mu nyuma ugaca ubandanya kandi tewe kiragenda kubwiresha tureko ndihuta ariko ushaka ndakuboye ngomba tuyaje gatoya yego nico gituma rero uzosanga n'abagabo benshi bagenda bagiye kurondera abakobwa baca ngo ico gihimbira ngo umva ntazi façon manière yo kumumaniya yo kumubwira gutya uco bibona manière yo kumumaniya yo kumumaniya uravyumva none wewe bantungasha mukama kikongo Yesu na Maria niko uravyumva cyane yego ni nka kwa kundi umuntu ashobora kurongora umukobwa amurongoye akamushikana yamuzana umukobwa mwiza cyane agacamo pirata gute urazi ukuntu bapirata umukobwa uzanye umukobwa mwiza afise inyuma heza icyo bita mu Giswahili buikariyo ni fasi yo kwicarako reka dukoresha basi cya kirundi kini wacu ngo afise ibisusu uravyumva afise ingidi uriko uravyumva hanyuma rero yamara amezi 6 umwaka ugaca usanga umengo bazanye umupanga bararinganiza bariko bararinganiza umengo bazanye umupanga haje uriko uramupirata uravyumva ni nkuko rero ugiye kuresha umukobwa watangwa rero umva washitse wewe ukubita urumva ukubita haje uriko umamaniya ntapfa kwemerera mu bisanzwe wogira gute acha bivamwe wewe urumva none nk'ubuje bijenyene wewe uraje tuko turayaga woshita kuvuga urumva rero mbega nivye niumva aho ushikira ku gutwi nako utabura nitama bijane uravyumva wewe rero uraza tishumi turumva yiro vraiment la fois passée narakubonye uriko arengana gutya haje imbere y'agaleri mana we tari ukuntu uri wambaye hewe ufisiyo hari amavuta wari wisize ati abantu bose bari indani nabonye ko kushakira go ariko nyene kubera amavuta ati barondeza ati nawe shaho curika ukataragano rero wagize rero ati mu gukatajyanye biko amanuka twagira gucyanye bahindukiza gucyanye ati wasuri urabisha mwibara bati mana tajya twese twaguye hasi twarahwirije turavyumva aho uriko kurabyifatamo neza kuko ati mbere se shaka gutevya ndabwo shari babanza kumpere ngabya ni citron ni coca ni n'agasitro gakanye nangwa agasitro gakanye kuma kakumperesha bagashaka bakaguhereza ico gihe bakaguhara uciwa mu ugafata nanje ncamba muhemu w'Imana cyangwa mukumbya yandi majambo rero nkurikizako mbega bavuye mu bifunguye yari abantu batazi kuvuga ngo wajuriye uya mukobwa azokwishura no hehe wajuriye ivi ni biki mukamuri kigongo Yesu na Maria oya suko wajufunguye ubonye asa n'utavyumvise mwaje mufunguye abahungu aho muriko murankurikira mwumvirize neza cyane bandanye yego umaze kuvuga rete uzahumva nawe gusa acha yisamaza wewe nawe ntavyo abayumvise sa kandi yo sa uriko urayumva irimo n'ijana we ntumva ko harimo en uravyumva sa harimo n'ijana sa taweza umaze rero kuza rero gucyo rero wamaze kubipanga neza umaze kumva nakoresheje agasa okay mufatiki mufunguriki hama kwankiye na akubwiye ko yaje afungura akubwiye ko yaje afunguye ucumubwira ati nukuri twese bijya mufungura twe nibyo natwe dufungura vugisha ukuri oya nawe uri hano iwanyu baratekana oya nukuri ntibikunda ngenda kugura rero yorago kuri iwanyu ntayo muteka abahungu bataba bafise amera kugura rago ivyo nta ngorane rero muraganira mu ngaca mutwara mu bwiza hari abantu babiri utunyama twa 5 yo
Yo. Oh. Yo. Gachumuga tujya tunyama twasengisa wawe. Ewe. Tuvyumva. Ufite 5,000 umva ritungana. 10. Azoduheza. Umva amaze gutora ikintu bita umube. 10 bupanze ngaho. Aba yamaze no gushima no gukenguruka. Uravyumva? Hari abantu rero benshi bikigwa n'ibyo kutamenya kuntu bigenza. Kandi hari abantu benshi ngaho bashaka kubaka Kristo. Muga agacaza nzanye ibifaranga bingana gucyanye. Ngetora. Kureba uzaka kunkunda ngo je ndifite amahera yanje. Ubwo nyine muri serve yawe hacaze ikintu bikubwira turagaba hagiye usanga umutego. Ubwo nyine uragaba hagiye usanga ivyo ari umutego. Aho kantu kamaze kuzeka ubwo ati uragaba ucugaba nyine. Mugabo cingati shu tugenda shante twica tujyewe nta kintu mfise cyatari nta tagisi bahagarika mutima dufata bisi cyo bafata bisi Gacha mugenda ahantu hatari yiteze kazana barahagaze imbere y'akabara keza karibu gaca winjiraho hari kimwe n'iki bakakubwira ibihari hama wewe nza kuza kukubaza namaze kwiforma neza namaze kumenya ibiriho icyo gihe rero dushadeze tukayaga hari ibyo bintu bigana neza ariko rero abantu benshi ibyo ntibarabimenya ngiye gushira ishure byo kwigisha abagabo n'abasore ukuntu bazoza bararesha inkumi kandi mukoresha inkumi kirazira kikazirizwa nejo bundi uri kuranyumva kugenda utibrosheje mu kanwa kubera abantu kenshi usanga banuka mu kanwa Bruce. Yesu na Maria. Watangura kuvuga. Agaca yibaza ati peut-être yoba yahinduye hamwe epfo no hasigari hejuru. Yo. Kwema. Binira ko. Ibrose. Nimba utagira umuti wo kwibrose. Koresha ikara. Yego amakara mu bintu bigira neza me uko no kwema nimba nahi wanya ata makara mufise rondera umunyu yego umunyu uragira neza me usanye ugende wibrosheje navyo hari ikindi kintu agenda kubwira hari izindi ngorane ku bantu bahana amabizu central ajya navyo hari abantu batabwamenye iyo socret niyo ngenda babwira kandi aho zozora yikoresha wabonye umusore kavuga ati umusore jewe ndabona ko ashaka kubaka arafise kwa bwa mbere bidi yo kurondera amahera ariko haji si wawe ndagumajyane kuko najyana bakebure uko gumujyamye niko hamagara ubukene ego icyo kintu uzokimenya uko ujyamira niko hamagara ubukene mugabo byose ugatigita ukiruka uzoroka hanyuma rero dada ugomba gufata neza uyu musore rero kumugumya neza genda nyene woge fresh waje koga urabona ko ibintu ubonye bigoye hajya mu kugenda hajya ugende bijya by'amarouge beze mushira ku kibidarika siga kubuki none ntibujyaje ibintu biyagayaga sijya mukeneye kubita kubuki gusubi kabanje ha muce wigira rero mwibarabara muhwanye gusanga umuntu bike ko ati hama wage ngo mama we uzona hindukira goma kurabo Nina agafa abana ati none afashwe n'ibiki kubera iki kaga system agira kubuki tuguri ikoroga rugura ibintu bizimvye bikumara amafaranga gura kinju kija gicupa cha kinju haraho iwe wavemire cyuzubuki uzogikoresha nk'imyaka 10 ariko bwa buntu bwanyu mugura ngo nibi yo wira
tuja kugura ubuki turagowe bana moya nta kintu kimwe kizokugora nukuri ushaka gusohoka bien washize ko neza Waswahili nakwambia mdomo wa kunata mdomo wa kunata ule unanatisha maana yake akileta tu mdomo wake hivi ndio unavaa ko ni supaguru mukanda si bintu nikuri kwimana tunafite akabazo ngomba kubaza yego naho twatubina twishu kamwe kambere abana abantu benshi bakuzi ku radio Jekera naho ndakumva kura ibintu bya match bikoko yego seriously video ni waburi kubikorera byakuzamo gute ndashaka kumenya byakujemo gute ngira wiyumvire bijya bintu no kuri nta muntu numwe navyumvise ko washimye gute guca nta muntu hano na hamwe rero njye ndarabandi ninavuga amazina y'abantu izo ngaruka mbi yandiyovera ndagira nkubwire ko match ya mbere jewe nahereyeko match ya mbere ntaraje no kuri radio yari iyingwara naragiye ndapanga ndavuga bari kumwe n'abantu twe kutwicaranye gucyanye harimo byaranje minguye bari muri South Africa iri kumwe n'ubundi twabishika nk'abantu bane kuze arambiye ati malaria iranyishe malaria malaria ngo hano ndagusengere tiyishikira nyaruka ega kandi byabaye yavuye hakize uti vyagenze gute yaraje kuko twase n'abana hagufi aje ntugebona nibagiye ikazo cyawe ndiko ndakubwira iyo vyazanaye aje acazazanye amaparacetamol azana n'amakinine ngo harebe ngo saa sita ngo zigeze ngo cyamira bibiri ngo biri paracetamol zibiri ngo nakinine zibiri ati nivyo ateka rero tangura inkuru dutanguye inkuru yaramubwira ati turabona rero turebwira ukire rero tino kuvuga ufashe paracetamol imwe ugayitera mu kanwa atocukurikiza ko kinine ati kinine cyitira sunika paracetamol ati ninde munda ba malaria ishita kuvuga ngo ndatewe ashititangwa kwirukanga ikino ije hehe atucufata indi kinine atukubite mu kanwa tyamufata paracetamol atucutera mu kanwa tuya paracetamol iki kubitundu ku Franziza cyane gose akikubita ntuzaya ya kinine bica bigenda bica bihwana hari indani bibazo gushika ari indani bica bikina urukino rukomeye cyane ati ya paracetamol ishigira guca ikubite malaria ikwiye kuri kinine nayo ishikongera ikubite kandi ati ya malaria cyongera yirukire kwindi kinine ati kinine yongera ikubite ati malaria ishirwa kuri paracetamol cyangwa ngo ikubite ati ya malaria cyinjira mu mutwe umeneke atumaze kumeneka ati ntuze paracetamol na ikiduga ikikucyo kintu kiva kiratuma umutwe umeneka bace rero zahereye aho ndavyana ivyo bintu turi kumwe baratwenga barakumbagara uko nabitanguye siko rero nagiye kubirangiza nagiye kuranguza rero match rero nca mvuga nti ntamanga sida diabete igituntu na malaria zana zambandakara zo kuko genda ziziwe ntazuzi zambandakara nantuze nibihara ndibuka nivyo nahereyeko cyanda vyani baratwenga barakumbagara ya bacha barambwira wewe nanjye ati sa nguraze rero ngo kanura gatakiranguka dushikize ku radio cyo gena kwa rero kuri radio kitire yo natanguriye cyanda gatwara ko yenya nagakwita kuri radio kitire hewe karahitinga maresma WhatsApp nizaye bwabeho yabazariho bari gushaka bakarujisira abandi kuko bindi byinshi nagiye mvuga mu nyuma byose
biri arojisira mu telefone y'abantu abantu benshi mbere niyo bashaka kwirasira yuko ari jewe baca bagashiramo babonye mpindukiye baca ngo usanga ko ari we benshi niko bakora basi izo z'indwara rero ndayikina rero bwa mbere mva bikora iraryoha cyane ndayikura ikindi gihe ndayisubira niho naca mvuga ati reka mpindure kamera kubiganza rero mu bikoko nje mu bikoko ndabivuga ndabikuna match iratoka imera fresh iryo iheze ntashe urumva naba ahantu bita mu ruziba niho naba nasanze nk'abantu bari hagati y'ijana n'igihumbi baje kundaba bose bifuza kunkorako barambaza none ni wewe ati ni jewe none ibyo bintu wabikuye he kuva kera gushika uyu munsi ari ijambo ramye mvuga n'ubu ryo nkigira ko mvuga ati ni muhemu w'Imana niyo rimbaye hewe uruziba ndasubira ndakundwa mu ruziba birakomera cyane abantu bakazinduka muhira mu gatondo abarovyi banzanira ifi bita inkungura ingege hariho n'abantu banzana amarube baje kundaba baravyumva tizamache kumbe nuko kuzirakora tisawa cyane zidevelopa rero nyanangongora ndashira muri rero izabantu ze abaropozi n'abarovyi nshize abaropozi n'abarovyi umwe araza arambwira nguzo zorakoresha tujya tuzina nyene babatazira ngo mugaba ajya yukuri nguzo zorayareka turakoze cyane rero wasanga arabatazira bamusagetera arabatazira babipawa arabatazira ngo ntuze ngo arabatazira ntuze wakubega amazina rero nkayo ncyankoriki nkacava ngaha nkagera mu gitaza umunsi wose nkirirwayo ntanararayo nese famille hano bita mu migera ntarara mu migera buke mu gatondo nkasimika mu itaza ngenda numviriza ayo mazina gusa atwenza nanje rero mu mutwe hariyo computer hakaba na registrere kuko nagira ati bakabona niko ndandika barambaza abantu navyandika mu mutwe shitse kuri adokiti vyashunguruka kujya kwimvura ikira itasuye niko vyaza mugabo kuri adokiti rero navyandika kabirandika neza nuko rero nkanabandanya cyandagira ndameliora urukino rurakomera haragira n'igihero nshiramo n'amasifre araboneka ndakire igihe ndonka intuze amason y'imvubu maso y'impene ibiki byo ndabironka ndabitreta biraryoha cyane ku buryo jeje nyene ijya match iyo nzi ko nzoyikina ejo manza kuyikina mu ijoro uze wumvirize sinigera ndidinganya n'umunsi n'umwe ndayikina mu ijoro njyame ngayikina nganza ndatwenga bukibuke nshyiramo utuntu twengeje tuza tujyamo nkuba nari ndatwenze rero nza gushika muri studio gutwenga jewe vyaraheze nabitwenze mu ijoro bice birabandanya rero gushika n'uwo munsi nagenda kubwire yuko zijya make ndazibandanya kandi ubu zirateye imbere cyane si bijya waheruka yo ubu reka wewe birakomeye nawe ubu no guhitana n'indege wewe ntaguhitana n'indege tukaja kuraba tugaje gukurikira ubu dufite ama stade menshi cyane hari stade n'ubu ukorera nyene kuri biradi yego hari stade zibiri ziri mu ntara ya Bubanza hariho stade Munyemwe iri Bubanza hariho na stade Munyeregwe iri Bubanza hakaba na stade Mahubahuba yubatswe mu ntara ya Muyinga iriyo hakaba na stade Bingorongoriste iri mu ntara Makamba uko uravyumva kwizo stade urumva ko ari nyinshi tumaze kugira ama stade ane kandi yubatswe neza cyane wewe n'umunsi washatse uzohitane wa mukameramani wawe bajya bose mukorana muze ndabahe lift hamaro kwa stage plus aba journalist sinzi impamvu mutaza gukurikirana zijya nkino zazikomeye kujya murahomba cyane muzobazwa iki
ko ivyo mubatubwira nihagera igihe bazokubaza uzishura iki izo stade utazibona kuko bizokugura bizoguhanga ku muhero w'isi kuko uzobibazwa. Hariho umukozi w'Imana twari twararungitse bavyumva none waramukurikiye kandi abantu benshi bazobaza ngo yarinde yari mukurukuru none ari umuntu ntuka jewe sanze mwe kumurana n'Rwanda nk'ubu wewe kubera ndakumenye sanze ko aragukubita nzobaza cyo baguhora mugabo ntakuzi jiwe basha nukurunguruka Imana yarampaye amatwi n'amaso n'amazuru je burya musa nk'imbwa babona imbwa imbwa ni igikoko kinukirwa cyane najewe ni kurya jewe rero nkubise guca amaso abiri nkabona nta numwe menyemwo cyambandanye entre temps umbwiye ngo uja gukina match warayigira mw'ijoro n'ubu niko biri yego none umupasoni wawe abana bawe babifata gute ababanyi urakoze cyane kandi aho ndakwishura nagira ndakubwire uravyumva uzosora bitahura kandi ubimenye neza sinkamwega nyene usanga ni problem abana banje birabanezera cyane yego nukuri birabanezera gose na madame biramunezera kandi mbere yatababijya sinari ku murongo nagakumi gucyanye karacyara gakumi kazuri kameze neza uravyumva kandi kunyemerera kanyumvise ku radio ko yazijya match yego ati ndakeneye kubona uyo muntu avuga ivyo bintu nanje turazaje tubonane ndakabonye mbona nakaracyari gato nyarika kajene kugira bati shati wapi sino korongo oya tinde byo ukunda anteta umugore wanje wa mbere yitavye Imana yasigira abana tarabanya bati wapi nivyo ukunda kweli ndije ndifise abakobwa bakuze bawe bava gutabira amakofi mu gukubita magana aho ngari bukibuto nyine hanyuma rero acarambira ati jiwe naragukunze ya tunaragupfira nane uri mwicirwe Yesu na Maria Bikira Maria mawe nyina wacamvye yo ati waramfiriye weko tarende kana yaga n'umuzimu acambwira ngo ngo ndi muzima urakomeye neza teko yega nacengera vyarinde gufata bucaye ndakanda kuko urazi ko Yesu yavuze ati umuzimo ntugira inyama n'amagufa nawe naciye nkuravuga ndumvise inyama n'amagufa arimo turi muzima mugabwa niyakikishe nemere neza ko ari we njyanamya kiva ngaho shika haje uhagarare haje aragenda araba muganira ngoma kuraba ko inyuma ameze neza taweza yego sho ndakore kari kaje kambaye ipantaro kaba nishi jibuce aya ipantaro ngaga pantaro kazimbutse kamake karazimba wowe ico gisi ico gihe kare kamage agapantaro kamake amarero mwana bana nyaga tamu kareza n'udufyeri kagenda guciranya kigisha tono ndakaraba dija tiwewe rero kugenda kurongora nzonza gutware muhira ndagushikanaho natsi ndara urazi tukwetu batubwira ngo tuzoba mwijuru ngamba sindaritse kaburi kikoka ariko mwijuru nivyo kabisa niyo tuzoba hanje turaza ndakwereka aho natsi ndara urazi ko tuzoba mwijuru ndaramutwara arabona naho bana barayaka n'ubu rero barikundaniye babanye neza cyane nta kintu kimwe bumenye atagenda bikubwiye oya babanye neza bien hamashitse rero ndagerageza kubatwenza mukabi inkuru zanje ubunye sha barazihimbye mugabo ndagerageza katuma basimvuga na kamwe nkaba ko bomwenyura nkabona baramwenyuye nicyo narondera ego vraiment nibwo ufise ibindi bazumbaze yego ntavugira ubwoba aho twata warambwiye ngo uzonsengera ngo uzongurerekwa yego ndababwira ngo mbwira ibyo mu ndwi iza ucumbwira ngo rindira ngo nitwabonana ngo nzokubwira yego cyane mbwira kwerekwa nagira nakubwire mu minsi iri imbere ngiye kubona ibitangaza byinshi cyane haleluya amen Imana ihabwe icyubahiro cyane amen
ngo nk'uko babitubwiye kandi nk'uko twabyeretswe turabona ugiye kubona ibintu byiza cyane mu minsi iri imbere. Amen. ngo kuko uzobyibuha wongere utaga tumere neza. hari umuhungu amaze iminsi akwandukira utu SMS akubwiye yuko agukunda kandi ngo ashaka ko mwokundana. ariko nagira ndakubwire muri jewe numva bavuga ngo mwihoze. ngo hari ubundi agiye kuza shabara gatari. hari ubundi agiye kuza ndamuraba ndi kure ngakoresha amaso mu buryo bw'impemo ndamubonamo ubushobozi bwinshi cyane kandi ngo mushobora kuzobana neza mukayaga neza. ariko ubundi we buryo uri kurabona ni uw'ikirori gusa kuko na Bella nawe ni niko yamugize. arabye neza nawe azokubwira nka Bella. Bella n'ubundi bari bakundana. Bella nibo bakundana. yego n'ujya nyine. haleluya. mbona byinshi cyane bisaba yuko ngo ndabidondaguye ngo umunsi urahera ijoro rihere hanze n'irindi hasubira n'irindi. ariko ndiko ndabona ko ikibazo uhavugira ari inzara kubera ngo uce ufatwa n'ibizunguzungu ugasanga urakumva akayuguye hasi. kubera ivyo rero ntaje kuguteza inzara ngo ndaguteza ibibazo. ndakubwiye ko ugiye kuronka ubundi kandi bigiye kugenda neza kandi ikindi kintu amafaranga agiye kubonekana kandi ugiye kuvyibuha utagatumere neza. Amen. ikindi kintu hari umuntu yagushaye ko yavuze nabi kuri wewe mwandikiraniye ama message agiye kuza gusaba imbabazi kandi uzizumugirire uzumuhe izo mbabazi. Amen. Mani habe icyubahiro cyane. Amen. Amen. Data uhoraho shishikare gufasha abantu kandi ubane nabo ibihe bidashira. genda mu mihana mu makaritiye yose. Haleluya. aba bakobwa bagifise ingeso yo gusoba aho baryamye maze ubakize ntibazosubire. turabyirukanye byose ntidusubire kubibona. aba bagabo bacira mu nkono, aba bagabo birinjya, abagabo birinjagara mu nkono, aba bagabo birimikeke, abagabo birinyama mu nkono bose ubakize ntibaze basubire. kize n'abo bantu bose bakinywa itabi dime ry'imisogota ntibaze basubire. kize n'abo bantu bose babarekwa bakarara mu bubare abandi bakarara mu miserege ntibaze basubire. iyo kenshi bakuvugira iruhande usanga banuka mu kanwa aribyo benshi bita imifuke ntibaze basubire. abagabo benshi biyonona ko bakonona amapantaro yabo kubera inzoka ntibaze basubire. nuko ibyo tubisaba tuvyizegeye shabaragata genda amahoro. Amen. wahejeje gusenga.
waruvuze ngo iki naje gusenga mwe mu Imana ariko nteri bwaganuke yaje sene navyumvise neza yego mwe mu Imana aragiye ariko ntaja kure agumana natwe hano hagufi gusa ntaja kure Nina n'amahoro ni sawa biyena neza ni bon nanje meze neza meze bien nta ngorane nimwe ibintu n'amahoro cyane icyo bita mu cyongereza amamesa mu gifaransa amavuta nyirawe ibyo ntavyo yaruze riga amashuri mwese mwe butize abantu bize kuva muri ziza 2010 kuduga ariho byinshi mutabona nk'ivya ariho byinshi nka wewe warabonye ikintu bita Norway 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 urakizi aho ya ndayumva urayumva warabonye ikintu bita corned beef ego warayifunguye ku ishuri wari mu ishuri cyane wari kuri natashye wari muhira nicyo gituma uzosanga abantu bariko bariga muri iyi myaka batandukanye n'abize muri iriya myaka yeze kubera ko muri iyi myaka abantu benshi biga nibo bajyanye bakunda ngo donc abantu biga muri iyi myaka yego nibo babikunda oya nabize muri iyi myaka nibyo bikunda bazumviza abantu bize kera donc alors vraiment ariko abo alors nabu ariko kera donc nkubonye par exemple ngiye ku ruhande rw'iwanje nagenda kutangarize uvyumve je imisi yose ava midi mba ndi umugabo ava midi mba ndi umugabo ariko après midi je mba ndi umugore kandi mba nitwa Esperance n'abako tutari tuzi ni bishasha siniko ndabikuganira kandi ni nguko umpamagaye ngo wesupe sinitaba oya umva ari jewe umva n'impaka tuvuge Esperance ntiwumva werewe aho tuzobana neza ukagaprononsa neza n'umuntu wari kunugira Esperance urayibonye uba nk'utanga oya gusa antwe tabanze tubwire gute avant midi uri umugabo après midi ukaba umugabo oya après midi mba ndi umugore nako kandi mba nitwa Esperance pardon mu prononce neza Esperance kandi uzozo bibabwira uzozo agasubiramwo je uzompamagara supe sinzitaba oya none bigenda gute bimeze gute kugira ngo na demarche zirahinduka ava midi ko mba ariko ndatambuka siko ntambuka après midi wowe birahinduka umunsi wawe na madame wanje uzumubaza yego après midi birahinduka no kuri kwimana kubera iki après midi bihinduka bo niko biri mwebwe ubwo bubasha ni muraburonga nava yeko ari ngora cameraman urafise ntabwo afise kandi aba cameraman benshi kuri ababeshi ntabwo bashobora kuronka aje kuvuga ngo ndaza ngo saa 3 muzobashitse ageze saa 6 sharengo yazindutse nyene nagize amahirwe rero bisi rero bisi rero ko mu misi zazimaze imisi ziyumba yo ngo nashitse ngakuva size ngo ndindire bisi ngo nubu uracumu hagize ocumubaza ati none ko ari abanyaruziba mbona bashitse ngaha bo baje niki ndavyumva ko ari abandi bavuye mu za kinama zabwiza bo baje niki ntibaje n'ababisi ariko abisha cameraman rero byo bagora kugira ngo bashobore no guhinduka ikindi kintu arashaka kuza kagufirima agafata video zawe ukaza wumva mu nywango sha imashini yarabiri ibijya gute imashini yafise umunwa Nonzi izo zose ni gora cyangwa gufata gushaka ngo bujya nyene ngo bujya ngo bateri ngo kiba febre ngo nyankoresha telefone ngo telefone yanje rero ngo baguba bambipa ngo vyaguma bivamo ngo arivyo ntafise yo byose ni ibintu bizotuma badashobora kubona ijoro kuko nababishi barabisha cyane ndashaka kubuhinduka rero après midi ngo abe Esperance ntibikunda ntibibaho nimba ari gasupara azogo bari gasupara bari Jackson nimba ari Jackson azogo muri Jackson tabiri tikunda ndatwebwira hindagurika kubera nyene bavyumvise suko none taweza bihinduka gute
kuntu bihinduka iyo gute urondera uzoyimbaza undi munsi ubu sinayikubaza oya icyo namenya gusa nuko après midi buri Espérance banitwa Espérance kandi uzoga prononce neza mbwa kindi kintu nagukundiye ufise amenyo meza sha utwinyo twawe mukomere aya nawe kurayo mana kasi utwinyo twiza basi yego vraiment none yageranya nama yo kwa Jackson bisa oya ntibisa oya bikunda bibaza ko bari kubereka ibidasi bo igituma ari ibintu byinshi n'ibyaha bara nko ubonye we kuvuvuka usanga utarajya umutsima w'imyumbati bijya bita intuze bita ari abantu kenshi bagenda baratandukana wakuze ujya umuceri n'ibiharage n'amasumageti n'amafiriti none uzomera nka jewe mu gatondo bagaburira igiporo igiporo n'ubugari burayi bucyumvye tuzomera cyo kumwe abantu kenshi usanga bakuze bajya ubugari burayi bucyumvye ahubwo bita igiporo usanga ubuda bwabo bumeze gutya so bavyimba ubuda yego niyo yicaye usanga bameze gutya bagiye uzocumwe kuba bagaburiye igiporo mugabo abandi uzosanga inda zikoroka zirara bajya bari muri babandi bari amasupageti amafiriti inda zabo usanga ari mizingi oya yego inda yabo usanga ivaha uravyumva ikamanuka ikaza igafuka ngaha niyo iwawe jewe irikatura ego irimwo ndabibonye utaweza uravyumva abakobwa nabo rero bari amasupageti bariye amafiriti barabya ku ntoke nawe intoke zabo ukuntu usanga zimeze iraraba nawe urabona nubona amasipoti sipoti urazizi itabi bita sipoti nibyo usanga ari gororosi rimeze neza gutya uzaba niyo umuntu ayikoranwa sipoti sico kimwe no gukoranwa rya rindime basogota oya unywa sipoti kenshi cyo ko umuntu ayikoranwa sipoti cyangwa abantu itabiri zimwe agira gutya agaca gifata agashaka umumura gutya akanyita agakorokera hasi hama gaca gashira ngaha gatera inkuru uyu ari n'umuntu ayikora n'iki sports nawe uri kuranywa bya bindi basogota yo uzosanga aho yicaye ikimukwereka umva banza arifata kwanza arifata uko rini ryari ndere basogota mu kurinwa rero basagira ngo arutamira gose yo atsindagira indani hama ngo wazana umwotsi nga ubundi ugasanga hari amazuru hama wazana ubundi uciye mu matwi kubera iki yanyoye iritari ryo umwotsi agize ngo ni Brarudi yakora ivyeri umwotsi usohoka nujya muri Brarudi ni usohoka kora yari mwinshi ucubura gusohokana umuzana na undi mazuru undi gashizana mu matwi ni mwinshi uravyumva kandi ikindi kintu kizokwereka yuko ariko aranwa rujya rutabi haje nk'umuntu wamamagara ati tuvuge nk'ubunye mokorokoro sa wabona iyo rihuhukira ubwa mbere kugira abantu ntibaribone ari ngo yinyegeza cyari inyegeza mokorokoro sa Naenda gukeneye weko Pese ndodera ikibambazi kuganda rizimye barizimize mu kibambazi niyo barishira bazora ngo atsindagira mu kibambazi
mbega baje agira tore kibambazi bigende gute agatsindagiramwo hanyuma agaca arikuyemo akaraba agaca arigira guca anye agaca kwita mu mufuko agaca bika hanyuma agenda arihanagura inzira yose ngo azoshike wa uri yamuhamagaye yihanagura kandi agaruka yinukiriza uzocumenya rero ko uyo muntu ariko aranwe ki turumbombeke niko bayita turumbombeke niko bagwita rugero irisogotana ariko sport ati mukurukuru preza naenda bakene wijevya wabonye ico bita tofauti kwa Kiswahili itandukanirizo ni difference gusa wambwiye intoki gusa ku bakobwa bakuriye ku mafiliti abakuriye kuri bwa bugari nawe bakuriye kuri bwa bugari ikizo mu kwereka yihenze ngo agire gucya utahukana inkovu urarabanaje kutayitahuka beka kuko ngaha usanga ari ibintu bitume umena amadodani hano byaturamye ngaha umenga ibintu bita amadodani agize gucya ukubibaza ni nguma ankubise numugere cyangwa ndiyamenye so sini ngorane kigo vraiment donc alors izo ni ngorane za problème kandi hari ingorane zigutatu hari ingorane tupu hakaba n'ingorane zasanzwe ntadukanyiriza ingorane tuku baraziregera n'ubu ndashaka kuza habwa ati inshuti ndi mu ngorane sha urumbaje habwa ati ndi mu ngorane zimeze gute sha mu gatondo nari ibiharage n'ivyambindutse murava ngo ni ingorane isanzwe hakaba rero ingorane za probleme ingorane za probleme ni za zindi mbafitaniye na wewe tugaca tutanga kurondera abantu kuduhuza batwumvikanisha urabona nk'ubu unye ufashe nk'umugore ukamukuta ikofi cyangwa amakofi abiri izo ni ingorane za probleme nta muntu agikubita umugore ni inka cyenzo mukuzanira umubazi yego umunsi umwe mbwa nagaye amakofi abiri kirirwa karari yarayigera byose yewe kugira ngo dusebe kuvugana narondera umuhuza azaravyimba n'amatama mugabo nanjye nkaca ndaba ati navyimbe nivyo hajye umuntu avyimba amatama kubera ubuyi wari wamuguriye nawe iryo tama tabuye burimwo vyovyimba kubera brochette yashizeyo ushizeyo inyama intongi y'inyama rica rivyimba bazopimura wewe genda mu kabari no munsi ugura inyama ufate intuze moroso imwe ubishyire ngaha uce wifotora uzosa ntavyivye ariko ataco wariye ataco urya havyimbishwa n'iyi uyu munsi rero ukuntu vyagenze ngo dushwane yarambeshe akabesha gute yarambeshe burya ntuze abakobwa mwe ko murababeshe vya binyereza mva kubwiye ngo ndi muhirashiri uri muhire gushika muri sihari kakwa kundi we wambeshe muri bisi kumbe ntari uraje gufata kandi nigenda kuri telefone nkumva amazi agira ngo amazi akoroka naciye mbwira turi ku matara cyari muri douche nuko rero nawe ntiyambeshe uko nyine cyo bambeshe nashimwe kutarankubise ujya hasi ntabihebye unarakijijwe ndi umukozi w'Imana abantu bose bazi ko ndi umupastori ndi umukozi w'Imana ndakorera Imana cyane bose biriya bintu nagira ngendere ko mbere mpanura umuntu ugikubita umugore uragwaye kandi ugwaye cyane mu mutwe wayi mu mutwe kuko ngiye kwiraba no kuri je ntakubesha abagabo turabantu ba mbere dukora amakosa menshi turetse inkuru abagabo turabantu ba mbere dukora amakosa menshi je mugore wanje arashaka kuntelefona sheri bite ni sawa uri hehe
ndi muri bisi niko ndaza kumbe nibereye mu kabari kandi kumbe na nina kazomara amasaha abiri ngo none ngo yacitoba kipine no kabure kiko nore ni ukaburi muri izo ntara ziyo za Rumonge ngo abantu uzi ko jya ngo barabara ngo ryarononekaye ngo nta modoka ari zibizo cyo guhana mu ibarabara ngo tubanza tugahagarara ngo tukarindira izindi zikarengana ngo nzishika 200 ngo zahize ibujoba zose ngo twarindire zihere urumva kabisa cyo kinyo uravyuba mugabo ari umugore abikubwiye cyo tangwe deke mukayivamo mukayiheba ukamengo hari yindi wewe wakuze ugira umurungi kirije kumutora yo mana yo mwijuru datarukira byose none mva twega abagabo turenze ku mafuti ku makosa yaba natwe twabakubita yo namwe mwadukubita tweko ko imisi yose twokwamiye ku nkoni dukubitwa makofi migeri urashaka kugenda ukagenda igihanga ugiye za gihanga bashikayo shosheje ndakuzane pasteke ngwego kumburi kora by'imikeke umugore wawe ukamuzanira pasteke ya 2 mugabo umudebu mwari kumwe yari mukega 15 cy'abaveni ubwo n'ubwenge aho kantu ravkumva ariko ugafata umugore wawe ukamuha 5,000 wataha gusanga yaguze intore irengarenga n'ubugari bacurengera kugagandagura n'amakofu wakwe gutasura inyama ntamara nagusigiye ngo ntamara nagusigiye ngo kwe gutagura inyama amakofu abagabo rero benshi baza bashitse ngo bigenze gute umugore musigiye amahera nasara tasumye ijambo bamubaza nijya hari amahera gusigiye ngo yego baba yabaje nakuvuna Neraje ngo nakuvuna bavyo ha kubaza ati none yagusigiye angahe nyuma yagusigiye nanga 5 hari nayo kugura amakara none buraheza umuntu senyimi agende mu isoko raba ntabwo rica soma muri 5 no kuri birimwo mbere na byinshi muri 5 ndagwa karorero ikiro cy'umunyu kigugwa 2000-2005 uravyumva ko ikiro cy'umunyu kirimo intore za 5 sandi zirimo ije bavyo gusha muri za ntore ntizirimo iserere ipavuro ntizirimo muri 5000 ipiripiri none ivyo nivyo uza kugaburira abana n'umugore yo ucurengera ku mugore ngo wasumye naguze ipiripiri kuko wamuhamara ipiripiri ivyo rero ntibabibona abantu nizongwane rusadufise abagabo benshi hinduka ariko duhinduka uravyumva tangira sikwi atayo nayo mugize ukuri mugira uti sheri ntamera afise ndafise 5 wowe rero wiyaranje narabonye ko uzi kwiyaranje cevyo usuma byose nivyo ivyo 5 rero bimusigiye umugore w'ubwenge ashobora agakoramwo ikiro cy'ubufu agisanga ari 2 cyo tomate kuri mudutore n'amakara nivyo urya ntuje kurondera imikeke muri 5 oya nturondera inyama oya gusa hari ikintu yanakubwira cyo nari meze imisi yo hiyo mu Rumonge none yamaze imisi niho nabonye ko mu Rumonge 5 washaka kujyamo inyama cyangwa indagara n'ubugari gwashabona amavuta niki kubera hariya iyo zabonetse iza 2000 nukuri namwe wabane urazije sasitamuka nko kuva ko muzigini zitabonetse za 2000 kandi zibura oya yo muzarumonge ico ni kintu kabisa nabonye urumva reko muri 5 harimo inyamu harimo n'ikiro cy'ubufu uriko uravyumva aho naho nabonye ariko mu gisagara cya Bujumbura ntibitege inyamu oya mwabagabo muriko muranyumva ntiwitege inyamu mu bihumbi 5 ngushake kandi ni tomate utibagiye n'amakara hariho n'abandi bagutegeka kuzikaranga
n'amaoki muri senkimire ntibishoboka. abagabo muriko baradukurikirana ngo mutange kasyo ikwiye cyane mwumvise impanuro. Gusa probleme ya gatatu bwambye ingorane hari wambye ingorane ya probleme hari ingorane idasanzwe rero tari bwambye kugira ngo duce dutera tubanda. Ingorane idasanzwe dada yawe niyi ukiba ugafatwa aho wikwegeye ingorane zidasanzwe kuko uzaruhukira mu mpimba ugafata umukobwa w'abandi ubu nkawe nkakurengerako kavuga ivyamfurambi duhukira ku musaga ingorane zidasanzwe nkafata imbugita ngacumita umuntu w'abandi uravyumva ntugende kuresha abantu ngo yitavye Imana mvuga ko ari wamwishe kabisa hari ibintu jewe ntemera mfata imbugita ndagusokota imbugita uhwere ngo yitavye Imana wamufashije kwita nakwishe epu nakwishe nshi twanzorohokera ku musaga yego basi uzura iyo umuntu yitavye Imana ko umuntu afungwa abasigaye hoya nafungwa woza hari n'imodokari ngo ku muntu w'abandi ngo po upukura cha wewe ingorane zisanzwe uruhukira ku musaga niyitavye Imana niwe wamwishe n'imodokari yawe ibyo rero nivyo bintu bikomakomeye kwiba abantu gufata abagore b'abandi gufata abakobwa b'abandi ku nguvu kwica abantu izo ni ingorane zidasanzwe rero menya yuko uzoruhukira ku musaga kandi byanzoze kukuraba izo ntwara iminsi ntoza kundaba ngize oya manza ngatinya ati naraje nyine bace bashirayo ko ugenzi siko kare maze nkarindira nk'ukwezi canka biratatu kandi none wewe ntibizogushikira oya wabibonye kuko uyumva ivyo navuze byose ndabikwereke igituma rero bitazogushikira gufata ku nguvu wewe umuntu ufata ku nguvu yo mukaba ikigongo gufata imugitu gacumita umuntu wewe uko ndakubona oya no kwimana inkoko sinashaka wewe ni inkoko nane wobaga oya wewe muri babandi ubonye gusa agasurira gacengaje ngaho ndagorundo aragasurira gusa imbeba imbeba yewe uyibonye bose akurara mu cyumba goraramo imbeba wewe ubonye imbeba mu cyumba wawe uzaba wimutse kandi icyo kurikira wewe ubonye inzoka mu cyumba uraramo icyambere coza abavyeyi bawe ikigira kabiri n'igipolisi y'ubwama ukiko basi igipolisi coza ku nzoka wewe mukabari kiko na mitende ikintu ushobora guhumiriza ugahwihwisha guhwihwisha cyaricyo guhwihwisha ni ukubona ariko ntubone neza nk'ubu unye nk'umuntu akarengana gucyane cy'amuntu mengo aho wahwihwishije umengo ni ntuze guhwihwisha rero n'ikintu rero wohwihwisha wewe n'ubusuma nabwone bw'amahera uza nkawe wokuba imodoka cyangwa imoto ntushobora napo naho dufaranga urashaka kuvuga ati naho wewe ntiwotera byose ngo utware wokwiha wamyoye amaso izo femile ziri mu nzu wosohoka hanze nk'inshuro 30 kuraba ko atamuntu akubona ntarenza gukura mu emi utarayakuramo emiliyo wewe yego ekashare erega bakwiye ko jimba ari kumwe n'impuhemu w'Imana arabinyereka yabinyeretse urumva rero nuko izo nizo ngorane zidasanzwe hari ingorane gusa hakaba ingorane za problème hakaba ingorane zidasanzwe yego ivyo nizo zobimenya aho ziri hose merci beaucoup yego sha merci beaucoup yego pardon yego sha vous êtes pardonné yego mariage turako kandi yo mwijuru
abakunzi ba ikiyago ca Boss TV reka ndabashimire cyane ko mwadukurikiranye shimwe n'umuyamfite wacu nibaza ko mwakunze ikiganiro uri kuraraba ucereke n'abandi upartage nake ndabasaba like comment and share ukuntu ariko urakavuga je kuri twabaye na ba Fizo naciye ntangura kumera nko wiko nanjye ndarapura gutya ndabasaba like comment and share kahagaritse okay reka nanjye rero ndabashimire bashimiye kakajambo kamwe ko bakunze ego vraiment ego ndabashimiye cyane Imana bahezagire kandi bongere imigisha sinari naje ngabwe ndabarambire ariko ndaremereye yuko nzogaruka undi munsi zohindukira undi munsi twenge turyoherwe cyane gose hama kandi tuyage mama nkemvita abadada si tubadada batararonka abagabo baba bankunda bazoje kuri television bakurikirane Kiyago TV ndabasabye abadada bose abagore bahukanye abagore bapfakaye munkurikirane kuri Kiyago TV tous les jours bazohora bambona imisi yose aha twatanguye ntidusubira inyuma hano ikindi kintu agenda kubwira abapapa bafite amafaranga bankurikirane gose yego bafite amafaranga badukurikirane turabe neza hanyuma banadutereresha dutera imbere sibyo none kandi bagira gute bazanaduterera burya gato karakura rero nimugire jeme mugire parentage mugire ndajova mugire joteme joteme ni jeme nuko rero nazogira jeme mugire partage ariko je ndakunda commentaire ndakunda cyane gose ndakunda na s'abonner cyane gose je m'abonne ni kuvuga ngo je m'engage kure mixaja See you.